Abasirikare b'Abarundi baranze kurwanya umuhari wa MTC barakomeje gucirwa umunyururu wo guherayo, aho binavugwa yuko abenshi hanafatwa ingingo yo kuba bogandagurwa nkuko amakuru ari karadusumira amatwi yacu. Gushika no mwanya hari abandi basoda banze kurwanya umuhari wa MTC bakomeje gucirirwa imanza zigiye zitandukanye nkuko amakuru ari karatugeraho. Ni mu gihe mu Burundi bakomeje kurungika abasoda benshi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko bigaragara. Nyamara bamwe mu bategetsi bakurikirana hafi ibera muri Kivu y'Amajyepfo baratanguye gusaba FIDC ko yohagarika ibigendanye no kugwana mu rwego rwo kwirinda yuko aho ngaho hoba ingwano ziremere cyane. Muri Rumonge hari urugero rwa kabiri rwa sentare ya gisirikare rwaraciriye ibihano bikomakomeye cyane abasirikare banse kuja kugwana ku ruhande rwa FIDC bagwanya umari wa MTC. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko byabaye muri inondwi iheze, aho abasirikari b'Abarundi bashika ku majana 272 banse kuja gufasha kurwana ingabo za FARDC bagwanya umwari w'abagwanyi ba MTC. Baramenyeshejwe urubanza rwabo, bamwe rero baraciriwe gufungwa ubuzima bwa misi yose. Barafise amezi abiri yo kunguruza urubanza nkuko biriko bigaragara. Hari abanyagihugu benshi bama barasaba ndetse bakanatera akamo leta y'u Burundi cane binyuze mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi canga umuyobozi w'igisoda c'u Burundi General Prime niyo ngabo yuko yogira icyavuga ndetse n'icyo atangaza mu bigendanye n'ibara riremere cyane ndetse nibikomeje kugenda bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aratugeraho muri no mwanya akaba agaragaza ko General Prime niyo ngabo ari ku gitutu ciremere cyane cy'abanyagihugu abo bafise umuzinya mwinshi mu nyuma yuko byamaze kumenyekana. Hari amakuru yoba yaratanzwe y'umwe mu bagwariye mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge abivuga yuko rero ku munsi Uburundi bushingura abasoda 5 barapfiriye mu ngwano zibera mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ni mu gihe gushika uno mwanya twama turagenda turabona amazina amwe namwe yabo bariko baragenda barashingurwa, aho amakuru tuyaronswa na bamwe rero mu bagira uruhara mu gutumirwa mu kujya guhashingura cyangwa se muri iyo mihango nkuko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba yemeza ko leta y'u Burundi iyo bibitse ibiziga byinshi by'abasoda b'Abarundi bagiye baragwa muri iyo ngwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe ku rundi ruhande nanone hakomeje kuvugwa byinshi mu bigendanye nimwe mu myanzuro yafatiwe muri no nama iremere cyane yarahuje aba bategetsi. Usibye kuba ari nama iremere cyane yahuje abategetsi bahurikiye bafise ibihugu biyukiye mu miryango imwe n'imwe igitandukanye, nayo bivuga ko yo bifise uruhara ruremere cyane muri izi ngwano zibera mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda atugeraho canke bikomeje kugenda biratugeraho bikabiriko bigaragaza ndetse biranerekana neza ingene hari abategetsi bamwe na bamwe ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda bama barerekanye ingene n'ubundi ibintu bikomeje gukomera ndetse bakaba banagaragaza neza yuko nyine ibintu bikomeje gufata intwaro. U Rwanda rurerekana neza yuko nyine intwaro zari muri kilometero 5 gusa haragaragajwe uburyo rero Sadeke yari ifise nawo umugambi wo gutera igihugu cibanyi c'u Rwanda. Turagaruka ku buryo Musenyeri Rusengo yarasabye FARDC kutarwanira muri Bukavu, ngaho ni muri Kivu y'Amajyepfo aho urugamba rushobora gukomera ndetse no gufata indi ntera, ku buryo ibi byabereye mu gisagara ca Goma no mu bigwati bigikikije nabyo bishobora kuba byo kwadukira muri iki gice nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Amakuru akomeza kugenda atugira akaba asigura ndetse anagaragaza neza yuko intambara ishobora gukomera ndetse no gufata indi ntera nkuko biriko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Mwongeye kwirwa neza banywanyi bibiganiro byacu, abatwumviriza mwese mwerere mu bice bige bitandukanye, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza gusozera indonwi neza. Turi ku cyumweru cange kuwa Mungu, turi kwigenekerezo gikenda Ruhuma 2025. Ndabarahamukije, ndanabahaye ikaze, ndanabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuba twumviriza muri muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura,
abari Gitega, abari muri Zangozi, Bururu, Kayanza ndetse n'ahandi, mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye yambu cane, ndabifuriza kumererwa neza. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bahereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Mwese turabahaye yambu cane kuba twumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabahaye yambu cane nanone abanywanyi bacu batwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Turabahaye ikaze cyane. Ari ubwa mbere ngaha byonda kwanditse sabone kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ubane natwe 5 kuri 5. Amakuru n'ibiganiro byacu unayasangize ku nshuti zawe. Kaze kuri mwese. Navuga yuko urugamba rukomeje gukomera nga mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icakora sinavuga yuko urugamba rwakomereye abasoda ba FARDC canga bazarendo canga abandi abari bo bose. Navuga yuko ari urugamba ruriko rurakomerera abasoda b'abarundi. Mu bantu barakomeje kugenda barakurikirana amakuru agendanye n'ibyabereye mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cane mu ndwi duhejeje inyuma. Mwese mwarabonye ibara ryaraguye, mwabonye bikomeje kugenda birakomera. Amakuru akomeza kugenda atugeraho yerekana neza yuko igihugu c'u Burundi aricyo cyoba cyarapfushije abasoda benshi kurenza abandi. U Burundi kandi burafise bateo zishika muri 16 zose. Birumvikana ingene abarundi bafise abasoda benshi nkuko biriko bigaragara. Nubwo kandi bihagaze gutyo nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo birerekana ndetse bikaba bikomeje kugenda bigaragaza neza yuko nyine uru rugamba rukomeje gukomera ndetse rushobora kuza gufata indi ntera mu masaha araza canga se mu misi iraza. Ni mu gihe gushika no mwanya uru rugamba rukomeje gusatira igihugu c'u Burundi kuko gwaramaze kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ruramaze kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nkuko biriko bigaragara cyange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, mu gihe abandi bategetsi bamwe rero batangiye gusaba FARDC kuba yohagarika ibigendanye no kuba bogwana n'umuhari wa MT3. Abakurikiranira hafi ibibera muri Kivu y'Amajyepfo n'uburyo umuhari wa MT3 urwana barerekana neza yuko buramutse bagwaniye muri Kivu y'Amajyepfo ahegereye u Burundi byo barakajyo keza ku muhari Reddit abarusanzwe uragwanya u Burundi. Ibi nimwe mu bituma rero Variso Ndayishimiye afase ingingo ziremere cyane zo kurungika abandi basoda nga muri Kivu y'Amajyepfo. Harasanzwe hari bato nyinshi ziganjemo izibarizwa mu mutwe udasanzwe atafoke bajejwe kurwanya umuhari wa Reddit abarusanzwe urarwanya u Burundi, ariko yakiyongeraho n'ibindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nkuko bikomeje kugenda biratugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Gushika no mwanya abakurikiranira hafi ibibera muri kino gice ntibajye umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko batewe impungenge nibishobora kuza gushikira nyine abo bategetsi. Gushika no mwanya hari amakuru avuga yuko mu Burundi hari bamwe bariko bararungikwa n'ubundi muri icyo gice guhangana n'umwari wa MT3 ngo bawubuze kuba bogwanira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bagaca barabyanga. Ibi byaratumye benshi barakomeje gucirwa umunyururu uremere cyane nkuko bikomeje kugenda biratugeraho. Ni mu nyuma y'iko rero abangaba bariko baranga kugwana n'umwari wa MT3 mu gihe bariko barabona uburyo rero mu mafrigo y'igisoda c'u Burundi ndetse no mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge biriko rero biruzurirana nkuko bigaragara. Muri nondwi turiko turasozera abasirikare b'Abarundi bashika ku majana 272 baranze kuja gufasha kugwana ingabo za MT3 za kugwana ni ingabo za FARDC bagwanya umari wa MT3. Baramenyesheje urubanza rwabo aho bamwe baraciriwe gufunga ubuzima bwa misi yose nkuko bigaragara. Barafise amezi 2 yo kunguruza urubanza. Abo basirikare b'igisoda c'u Burundi ni ingabo z'igihugu c'u Burundi barashinzwe mu mice 4. Umugwi wa mbere urimwe rero abasoda bato bamwe n'abakaprari batashe mu Burundi n'indege baraciriwe gufungwa imyaka 4. Umugwi wa kabiri uragizwe n'abakaprari n'ibisonge batahukanywe mu Burundi n'indege nabo nyine abo bazofungwa imyaka 3. Ubugira gatatu n'abasirikari bato n'abakaprari baratahukanywe n'ubwato baraciriwe gufungwa imyaka 10. Umugwi ugizwe n'abakaprari n'ibisongerezi baratahukanywe mu Burundi barakoreshejwe ubwato baraciriwe umunyururu ubuzima bwabo bwose. Umusirikare umwe niwe rero yaciriwe gufungwa umwaka umwe gusa.
abo baciriwe urubanza barafise amezi abiri gusa kugira ngo bunguruze urubanza rwabo uhereye ku igenekerezo rya 6 Ruhuma 2025. Burundi News TV ntiyari bwaronke rero nyine ibitigiri bigize buri mugwi wose mu bafungiwe rero nyine mu mabohero atatu ariyo Ruyigi, ubuseruko bw'u Burundi, Bururi ndetse na Rumonge, ubumanuko bw'u Burundi ndetse n'uburengero. Abo basirikare bashika ku 272 b'u Burundi ubu begeranijwe nyine mu ibohero rikuru rya Murembwe mu Rumonge, aho rero urubanza rwiyunguruzwa rwarabereye muri Kigarama 2024. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara na MTS iri mu ntara ya Nord Kivu, ubuseruko bwa Kongo mu ruhande rwa FARDC. Igisirikare ca Kongo hamwe rero n'imigwi y'ugwaruka rwo muri icyo gihugu rushigikiwe n'abategetsi bakaba baragiye rero harabaye umwumvikano w'ibyo rero ibihugu rero bibiri. Abenshi mu baharanira agateka kazina muntu nyine ntibahengeshanya kwiyamiriza nyine ukwinjira mu ntambara itari yacu, kandi birateye ubwoba ku basirikare bacu. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variso Ndayishimiye ntahengeshanya gusigura ko rero ari igikorwa cyo gutabara, akemeza ko ari ibisanzwe ko abasirikare b'u Burundi bicigwa muri RDC kuko byo byatereye umukono. MTS ni umuhari wa kera w'abagwanyi bawasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza indongozi za Kongo ko rero zitashize mu ngiro ibyo ziyemeje mu kwinjiza abagwanyi bawo mu nzego. Indongozi za Kongo rero zemeza ko uwo muhari ufashwa n'u Rwanda, ibyo leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma. Gushika no mwanya igisoda cy'u Burundi cyane cyane mu ndongozi zacyo ziri ku gitutu ku buryo buremereye cyane, aho batari bakeya bakomeza kugaragaza ndetse no kwerekana neza nyine yuko ibikomeje kugaragara ubwabyo biteye impungenge, aho leta y'u Burundi yaba iriko irapfusha abasoda benshi ku rugero rutigeze rubaho, aho gushika uno mwanya General Prime niyo ngabo yama arabazwa ingene abasoda b'Uburundi barapfa cyane kurenza abandi bose baragiye muri iyo ngwano nk'uko bigaragara. Gushika uno mwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, hari amakuru twaronse y'umwe mu basirikare inyuma y'indwi zitatu aguye muri Repubulika Iharanira ya Kongo. Umusirikare Jean-Marie Kwizera yarashinguwe ku munsi w'ejo nk'uko bigaragara. Umusirikare Kwizera Jean-Marie yararasiwe muri RDC aho yari karagwana na MTS iri kwigenekerezo rya 18 kwigenekerezo rya 18/0/2025 bukeye kwa 19 nyine 0/2025 Kwizera yaciye asandaba nkuko twari bashikirije. Haraciye indwi zibiri zirenga tubabwiye yuko nyine uyu musirikare yaraguye muri RDC. Iciziga ca Jean-Marie Kwizera caratahanywe ikibikwa muri frigo z'inkambi za Passive batazira gutanamo, nkuko rero tumaze iminsi turabivuga. Byaratwaye indwi zitatu kugira ngo umuryango w'umuhisi wemererwe rero kumushingura. Intumbero y'igisoda cy'u Burundi no kunyegeza ko rero abasirikare bariko barahonera muri RDC. Nta tangazo ryo guhoza rero imiryango ririgera rivugwa na leta y'u Burundi. Nta kunamira abasirikare baraguye muri iyo ntambara birigera birakogwa. Umuryango umwe rero nyine wabuze urahamagarwa guhamba uwabo mukanywabu nyine mukanywababo, nkuko womengo igihugu kirafise isoni z'abasoda bacu. Kwizera Jean-Marie aravuka ku musozi Gahondo, komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Urugo rwiwe nyine ruri ku mutumba Kibungo, komine Bugendana ni mu ntara ya Gitega. Umusirikare Kwizera arasize umukenyezi n'abana 4 nkuko bigaragara. General Prime niyo ngabo arongoye igisoda cy'u Burundi arabazwa ingene nyine igisoda cy'u Burundi cyama kirapfusha abasoda bacyo ku rugero rutigeze rurabaho, nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ndetse abatari bakeya bakaba bariko bagaragaza ko bateye impungenge n'ibiriko biragaragara. Gushika no mwanya biraboneka yuko Burundi bwabubitse abasoda benshi, ariko bakaba batariko nyine barahabwa baratanga ubwisobanuro cyangwa se ngo basobanure ingene ibintu biriko biragenda.
umushikiranganje w'imigenderanire mu byajejwe na mpuzamakungu w'igihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yaragaragaje ko ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC bifise ingabo mu burasirazuba bwa RDC nyine byari bifise umugambi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, ibyo bikagaragazwa n'intwaro zari zashyizwe hafi y'umupaka w'u Rwanda. Mu kiganiro na RBA, Minisitiri Nduhungirehe yarayishuye ko rero ingabo za East African Community zaragiye muri RDC zaragize uruhara mu kugarura amahoro, kuko rero zaratumwe hashingirwaho nyine agahenge kamaze amezi 6 M23 ikarekura ubutaka bungana rero na 80% by'ubwo rero yagenzuraga. Ati umuryango wa East African Community wari warohereje rero ingabo muri RDC mu rwego rwo kubungabunga umutekano, kandi wari waratanze umusaruro, kuko rero hari agahenge kamaze amezi 6 kuva muri Werurwe kugera muri 2023. Icyo gihe ni nabwo rero uyu mutwe wa M23 rero waratanze ubutaka wari warugaruriye bugera kuri 80%. Icakora biratewe nuko RDC yifuzaga ingabo zifasha guhangana na M23. Perezida Tshisekedi yaje kwigira inama yo kwirukana izi ngabo za East African Community zirimo rero gutanga umusaruro mu buryo bufatika, akazisimbuza ingabo za SADC zari zemeye kumurwanira. Ati perezida wa Kongo yarafashe icemezo wenyine atanagishije inama, atanamenyesheje abandi bakuru b'ibihugu ba East African Community cyo kwirukana ingabo za East African Community, ajya guhamagaza iza SADC. Uyu muyobozi yavuze ko ingabo za SADC zaje ziteguye gushyira mu bikorwa rero umugambi wa Tshisekedi wo guhangana na M23 mu ntambara karundura. Icakora umugambi nyakuri ukaba wari wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati kuva kera tuvuga izo ngabo nyine za Sami RDC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo zitumijwe na Perezida Tshisekedi wari ufise umugambi mubi rero kuvanaho ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ntabwo ari byo rero kurwana na M23 gusa, hariho rero nyine no kuvanaho nyine ubutegetsi bw'u Rwanda, nkuko rero Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi cyane, haba ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo, mu rwego rwo gushira rero mu bikorwa uwo mugambi. Ingabo za SADC nabo bari bafatanyije begereje intwaro ziremereye cyane ku mupaka w'u Rwanda muri kilometero zitarenze 5 gusa. Umushikiranganje Nduhungirehe ati intambara yarabaye Igoma ejo bundi yaragaragaje intwaro ziremereye nyinshi ku mupaka w'u Rwanda ahantu hatarenze rero kilometero 5. Bigaragaza ko rero zari zigamije gutera u Rwanda, bitari kugwanya umubare wa M23 gusa, ahubwo gutera u Rwanda niyo ntego. Uyu mushikiranganje yongeyeho ko rero amakuru yakusanyijwe aturutse mu bafatiwe mu rugamba, nawe rero ashimangira ko Tshisekedi yifuzaga gukoresha SADC mu mugambi we wo gukuraho rero ubutegetsi bwa Kigali. Ati abasirikari ba FARDC barafatiwe ku rugamba, nabo barabyemeje ko rero ari cyo kintu cyari kigamijwe gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero cyari ikibazo ku cy'umutekano w'u Rwanda, tukaba rero twizera ko rero noneho ubwo umuryango wa SADC uri kumwe n'umuryango wa East African Community tukaba twarashyizeho rero inzego zo kugira ngo dukorane bizokemura ibyo bibazo n'ayo matati. Umushikiranganje Nduhungirehe yaravuze ko uburemere bw'iriya nama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu b'imiryango ibiri butanga icyizere cy'uko rero ibihugu byose bifise ingabo muri RDC bizashyira rero mu bikorwa iyi myanzuro. Ati ndibwira ko ubwo habaye iyi nama y'abakuru b'ibihugu rero hagafatwa ibyemezo, agashyirwaho rero nyine n'inzego mu buryo bwo kugira ngo nyine dushyire mu bikorwa ibyemezo byacu. Birumvikana ubwo rero Tanzania, Burundi ndetse n'ibindi bihugu byari muri Kongo twari kumwe rero nyine bizumva ko rero ari ngombwa gukurikiza ibyemezo twafashe nka East African Community ndetse na SADC. Nduhungirehe ku mugambi umwe nk'uko bigaragara. Kugeza ubu Bwana Tshisekedi ntaratangaza cyangwa se ngo yemeze niba yaremeje cyangwa se yaremeye imwe mu myanzuro yafatiwe nyine muri ibi byemezo cyangwa se muri izo nama. Kuko bigaragara Bwana Tshisekedi yaritabye iyi nama yifashishije ubuhinga bwa none, aho yayitabye ari mu biro byiwe i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biteganyijwe ko n'izindi nama zimwe zishobora gukorwa nyine ngaha muri iki gihugu, ariko zikaba nyine hifashishijwe ikoranabuhanga
birakora, ariko kandi bikaba bigaragaza yuko izo nama ubwazo zishobora kuzabyara andi mahari ndetse n'amatati aremere cyane nk'uko bigaragara, mu gihe abandi bategetsi bamwe bamwe bama bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko izi ntambara zishobora kuzofata indi ntera nk'uko biriko bigaragara. Mbashimire banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweho.